Ikigo Yezu Mwiza cegukira umuryango w'abapatiri b'abajezuite kikaba gisanzwe citaho abagendana umugera wa sida, igituntu, abanywa ibiyayuramutwe n'izindi ndwara carahimbaje kuno wa kabiri imyandagaro umwaka wa 2025 imyaka 17 kimaze kiro kirarangura ubutumwa kibicishije mu kwitaho amagara y'abatishoboye mu gihugu cose. Iryo himbazwa ry'imyaka 17 ico kigo kimaze kibayeho rikaba ryahuriranye n'urugendo rwa Cardinal Michael Czerny yatanguje iciyumviro co gutanguza ico kigo mu mwaka wa 2008 aho yarajejwe umuryango w'abajezuite mu karere ka Afrika. Inyuma yo kumwereka ibisata bitandukanye vyitaho amagara y'abantu mu kigo Yezu Mwiza, Patiri Desire Yamuremye asanzwe arongoye umuryango wa Patiri wa Jesuite mu Burundi, akaba yashimiye cyane Cardinal Michael Czerny asanzwe ajejwe iterambere rya kiramwa muntu i Vatikano kwa Papa. Uwo nawe ngo abicishije kuri Patiri Desire Yamuremye akaba ari nawe yimviriye iciyumviro cyo gutanguza ikigo Yezu Mwiza. Cardinal Michael Czerny akaba nawe yarahimbawe n'urugero rwiza yasanze ikigo Yezu Mwiza kimaze kugerako. Akaba kandi yaribukije ko mu bikorwa byinshi byaranze Yezu Kristo akiri ngaha ku isi kwabaye kugarukira ku magara y'abantu. Ikigo Yezu Mwiza ngo kiraramira abakitswe n'amagara bagera ku 100 mu gihugu cose, bikenewe mbere ngo kikabasanga no ku mihana yabo, nubwo nyene gw'intambamyi zitabuze muri ico kigo nkuko bivugwa na Patiri Pascal Bihorubusa asanzwe arongoye ikigo Yezu Mwiza. Turashima cyane ku ntambwe tumaze gushikako kuri imyaka 17 ngaha mu kigo Yezu Mwiza, kuko turamaze kwitwararika abantu benshi cyane, nk'ubu tugeze ku bantu 100. Twitwararika ngaha muri Yezu Mwiza abantu bagenda n'umugera wa sida, twitwararika abo bantu bose tukabafasha, tukabaha imiti, tukabitwararika ku mutima no ku mubiri, kandi tukabafasha no kugira ngo basubire mu miryango. Harabagira amakoperative bakagenda bakaza barabigisha, harabo baza barashanga ku gikorwa, abarima, abagira ubworozi. Ivyo bikorwa byose rero tuba turiko turakora bigace bibafasha gusubira kugira iteka, kugira agateka, bagasubira mu miryango yabo, mu buzima bwabo, bakumva yuko ari abantu bafise iteka nkuko zina muntu wese ategerezwa kugira iryo teka, kumva yuko amerewe neza. Kiretse kugwanya umugera wa sida, turitwararika abantu bagendana n'izindi ndwara, bagendana n'imibembe, abafise malaria. Turagerageza kugira ngo ntagire umuntu numwe n'ubu ashobora avukana umugera wa sida, kuko mbere ni nayo programme ya gouvernement kugeza mu mwaka wa 2030 yuko umugera wa sida uzoba waranduranywe burundu, haba mu Burundi mbere no kwisi yose. Natwe turi kuri ico gikorwa. Turashima rero ivyo bikorwa vyiza tumaze gukora, turi kumwe n'abasanzwe badufasha, abaganga b'inzobere, abaforoma n'abandi bose, eka nabo bose baza baraduterera haba mu gisabisho haba mu buryo. Tugashima iyo ntambwe y'abo bantu bose tumaze gufasha. Hari amaproje dusanzwe dufise kwitwararika bose banywa ibiyayuramutwe, abo bose bagendana ingwara zitandukanye, kugira ngo umuntu ashobore kugira ubuzima. Kiretse n'ico rero, murumva yuko turiko turatangura n'ayandi masantre ari karaza. Murumva twaratanguye kuvura cancer du col de l'utérus. Twaratanguye mbere no gufasha n'aba bagendana n'abanywa ibiyayuramutwe, kubera abantu batwitura ari benshi cyane, kandi kubera ibi bigo n'ayandi ma service dufise ari menshi cyane, tumaze kubona yuko ngaha hantu ni hato cyane, tugomba tuzoce turaba ukuntu twagura hakiri kare. Twaramaze kuvugana n'ababishinzwe mu muryango w'abayezuiti, turavugana neza, baravyemera yuko vuba cyane tuzoca turaba dutangure tubake ikindi kigo ciza. Twaratanguye kurondera uburyo, ariko murazi uburyo ntibuzira rimwe. Twaratanguye kuraba ahantu tuzokubaka, hama twaratanguye kudodora hirya no hino, mbere nabo babishoboye nkaba ndabasavye, ndabaterereje kugira ngo muzodufashe iki gikorwa ciza dushaka kuzokora, dushobore kuzogikora binyarutse, kuko abatwitura ni benshi cyane. Kandi murabona yuko igihugu cyacu kirakeneye ivyo dushobora kuza turakora byinshi cyane biteye imbere, ubuhinga bugezweho, kugira ngo twese dushobore gutera imbere, duteze imbere umuntu. Abasanzwe bafashwa n'ikigo Yezu Mwiza nabo nyene barashimiye ico kigo, kuko ngo cabasubije ivyizigiro byo kubaho muri kubu no muri kazoza. Twaje tutafise ivyizigiro by'ubuzima, ariko tumaze gushika hano muri Yezu Mwiza tugira ubuzima.
ibaze padiri wacu numvise amagara ajyana mukanire ko Imana iguma imwongera kuko n'umuntu ameze neza. Ibaze umuntu akamenya izina, umuntu w'icendajura akamumenya izina, ashaka twicaye hajya haba ngo we naka abatuye umuntu n'udasanzwe. Ese wacu nashimwe, turashima rero Yezu mwiza igejeje ikora. Abagwayi baradupimisha igituntu, murabizi baratuvura igituntu, baradupimisha ubuho haje rero nakabijya na kansera mu gitereko. Abatarabimenye abavyeyi bari ngaha turi kumwe, abagwayi turi kumwe, ubone tukigwaye turi bazima, naho nyine badupima kansera mu gitereko. Utarabikoresha nazabikore. Urumve kwica ari ikindi kintu Imana yarayitugabiye. Nongeye gushima ubugira kandi nk'abavyeyi bacu batwiyumviriye ko natwe twarabiyumviriye ko ndetse twagomba tugaragaza umunezero wacu. Twebwe aba beneficiaire twarabiyumviriye ko hari akantu tugira tubahe kubera mwadufashe mu bitugu aho tugeze ubu tubikesha Yezu mwiza. Twaje tabuzima n'ukuri dufise, twari tuzi ko twopfuye ejo, ariko uyu munsi murabona ntawomeye ko tugwaye mugera wa sida atyo dushingiye intaye, nta nuwo bimenye, nta n'umusonga je numva mfise, ndetse nabo turi kumwe ngaha n'ukuri birabereye ijisho barayagayaga. Sagashesheshwa rumuri iyo bagwaye ntibabahagaze. Amazina yanje ni Jizigiro Shakir. Nari meze neza nk'abandi bana mu muryango, kandi narakundwa nk'uko umuvyeyi asanzwe akunda umwana wiwe. Mugabo kubw'ingeso mbi, agakuku, kudakurikira icyo abavyeyi batubwira, kudakurikira icyo ijambo ry'Imana ritubwira, nsanga nagiye mu biyayuramutwe. Si uko nari ndabishaka, si uko nari ndabikeneye, mugabo byarambaye ko nsanga namaze gutangura gufata ibiyayuramutwe. By'ukuri nari ndushije abavyeyi cyane. Uwo ntuvuga wewe nari ndushije cyane yari mama. Mama yararushe gose cyane gose. N'ahantu henshi ngenda ndaca aho nahora ndabifata, bakaraba ukuntu sigaye meze, nabo nyene ubwabo bakakorora yamarira y'umunezero avanze n'umubabaro, avuga ati Mana jeho kuki utangize gutyo, jeho kuki utandokoye nk'uko warokoye uwo wundi. Suko nabo nyene bitokunda, ahubwo nabo nyene vyokunda. Igikenewe ni ikihe? No kubandanya mudushigikira nk'uko mwadushigikiye, kubandanya mushigikira Yezu mwiza nk'uko mwayishigikiye ubwa mbere. Ni byinshi bigikenewe kugira ngo n'ababandi bari nyuma, bari munsi yanje canke jewe nari munsi yabo, bashobore nabo nyene kurokoka, base nk'uko nanje sa mbona. Mudushigikire, mudufate ku mugongo. Mu bantu nabo nyene bakize n'umuvyeyi wanje arimwo, kuko yaragwaye hypertension. Umwanya munini wose yaguma ari umwana wanje mbega yabironse, umwana wanje mbe ntapfa yiba, umwana wanje mbe ntapfa. Mugabo ubunya arahagarara mu bandi bakenyezi akavuga ati umwana wanje ni mumuhe Emily agende kuri compte depose. Iyo ni hanye nziza cyane. Ivuga Yezu mwiza, mufashe twikomera amashi. Ndabashimiye cyane.